kugira ngo agende ategura imitego y'umutezi. Mwene data ntivyoroshe gutegura imitego utateze. Yesu adufashe cyane. Ntivyoroshe gutegura n'imitego baguteze utabona. Uraryama bakagutega, urasinzira bakagutega, mu majambo bakagutega, ariko ndakuzana inkuru nziza. Shikama, humura, turafise umuteguzi w'imitego. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana data wa twese kumpera umugisha. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Nagomba sangire nawe ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Zaburi, hariya Zaburi ya 91 ku murongo waho wa 3. Havuga ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya. Ku murongo waho wa 4 havuga ngo izokubundikira mu moya yayo kandi ntizokundira kandi uzohungira munsi y'ibyubi byayo. Imana nishimwe. Iri jambo ryanejereje umutima wanje mwene data. Ukeneye kumenya byinshi cyane kurongo ubutumwa bwiza, andika Pastor Nduwimana Joseph, uce ugira sabone kuri YouTube, uzobona ubutumwa butari buke. Nagomba rero mvugane nawe iri jambo rikomeye cyane ryanejereje umutima wanje ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi. Mwene data, barara baratega imitego abakugwanya. Satana aratega imitego mu nzira, agendera gutega imitego mu majwi, agendera gutega imitego kuvya kwereka abakobwa beza beza, abahungu beza beza, amafaranga atarayi wawe. Iyo ni imitego. Hari imitego myinshi cyane, ubwescro, ubusuma, ububandi, ni byinshi cyane. Satani miso yiwe ni imitego gusa agenda atega. Ariko nagomba nakubwire mwene data, ubuzima bw'umuntu bukwiye kuba mu Mana, kuko nta wundi muntu yo gutegura imitego. Abakwanga harabagutega mu majambo, harabariko baragutega mu kazi ukora, hari abarago bariko baragutega mu kugutandukanya n'uwo mubakana cyane n'uwo mubana, hari abariko baragutega mu bikorwa uri kurakora kugira ngo ugwe mu mitego. Imitego ni myinshi cyane, ariko Dawidi yabivuze neza. Ijambo ry'Imana riranejereje ngo kuko uhoraho, haleluya, bari bazogukiza umutego w'abatezi. Imana ishimwe. Haruguru havuga ngo mugira ubuhungiro, haleluya, kugira ngo ashobore gutegura imitego yose. Mwene data, hari imitego ubona, hari n'iyo utabona, hari iyo uzi, hari n'iyo utazi, ariko uhoraho umwami w'amahoro agenda ategura imitego y'abatezi bagenda baragutega. Uwo mwami wari ukwiye kumufumbatira, uwo mwami wari ukwiye kumuvuga, uwo mwami wari ukwiye kumwubaha, akugwanira intambara utabona, ategura imitego utabona. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakunda umwami mwiza, ndakunda ijambo ry'Imana ngo kuko ari we azotegura imitego y'abatezi. Bariko baratega mwene data, kandi umwanya wari wose baratega. Ariko mwami, ndakunda umwami mwiza. Mwene data, nshuti mukundwa, uri kurankurikira, uradandaza bikanka baraguteze, ugomba kurongora bikanka baraguteze, ugomba gushika mu masezerano yawe bikanka. Hari umutego w'abatezi bateze, ariko nta wundi wo kuyitegura. Haleluya. Hariho umwami ategura imitego y'umutezi, hari umukunzi ategura imitego y'umutezi, hari wanesheje byose ku musaraba. Haleluya. Uwo ni Yesu umwami w'abami, niwe ategura imitego y'umutezi. Niwe ariko araguhamagara ngo ngwino. Haleluya. Niwe ariko araguhamagara ngo nimuze mwese abananiwe n'abarushye baruhure. Icyamuzanye mu isi ni ugutegura imitego y'umutezi. Icyamuzanye mu isi ni ukugwana n'ibiriko birakugwanya. Usomye hepfo gato ku murongo wa 4 havuga neza ngo azokubundikira mu moya. Haleluya. Ngo mu byubi byiwe, haleluya, ngo ntazogukundira kugwa mu mutego. Uwo mwami arabundikira, uwo mwami aranyegeza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Oya, kurikirana neza. Wavutse bagutega, bagutwaye inda bagutega, ariko ora harakubundikira. Raba iminsi baguteze, raba intambara waciyemo ugasohoka, raba benshi bapfuye, Imana ikagutabara. Imodoka yurira, Imana ikagutabara. Mu bihe by'ingorane urabizi waba waraciyemo, ariko akagenda akubundikira mu byuri, akagenda ategura imitego y'umutezi. Hariho n'intambara ugwana wowe utazi, hariho n'intambara kugwanira akagutegurira imitego y'umutezi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakunda Imana data wa twese ngo kuko ari we azogenda ategura imitego y'umutezi. Icyamuzanye no gutegura imitego y'umutezi n'iri joro yateguye,
ejo azotegura, naho igihe ejo azotegura wari ukwiye kumwubaha, wari ukwiye kumuha umutima wawe, wari ukwiye kumuha ubuzima bwawe bwose akaburondera, wari ukwiye kumva yuko udashoboye ariko ari we gushoboye, ari we ashoboye mu buzima bwawe kugira ngo agende ategura imitego y'umutezi. Mwene data ntibyoroshe gutegura imitego utateze. Yesu adufashe cyane. Ntibyoroshe gutegura n'imitego baguteze utabona. Uraryama bakagutega, urasinzira bakagutega, mu majambo bakagutega, ariko ndakuzana inkuru nziza. Shikama, humura, turafise umuteguzi w'imitego. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndamukunda umwami w'abami. Mana ndagushima ko hari abantu benshi uriko urategura imitego, ibyabo byarapfuye ariko uraza ukabitegura, ibyabo birabora ariko ukaza ukabikomeza. Ndasenze Imana, subira mwami, wongereza imbaraga zo gutegura, wongereza ubushobozi bwo gutegura. Bamwe ntibatahura yuko uriko urabategura imitego, rimwe na rimwe ntibatahura ubushobozi bwawe n'urukundo bakunda, biriyereka bahishurire kugira ngo bagire utuguvu two kubandaniriza muri wowe. Urakoze mwami kugiye gutegura imitego isumba niyo wari wateguye ku buzima bw'uyu muntu, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, amen.